Ego. ivy'uyu muntu yitwa nde kwanza izina ryiwe yitwa nde? Yitwa Manirankunda Anita. Manirankunda Anita. Anita. Afise ikibazo kimeze gute? Afise ikibazo ni ukuvuga yuko yaraje amaze kuza ino arafatwa n'ibintu bimurya mu kuguru. Yaje ryari? Bimaze ayoba amaze nk'amezi 5. Mm. Yasafirishijwe n'ikigo ikihe? Munyabigete nambari 5. Mhm. Amaze kugera muri Saudiya rero urumva amaze nk'amezi 5 vyaciye bigenda gute? Ni ukuvuga yarafashwe n'ibintu bimurya mu kuguru. Ibyo bintu Mm. biramurya mu kuguru ni ukuvuga yuko biraduka kuri kwa kuguru bimaze kugera mu mutwe yaciye atangura kuva amaraso mu mazuru no mu kanwa. Mhm. Hama rero amaze kuremba arababwira ati ni ukuri ni jewe nshaka gutaha. Burya baramubwira ati ntibikunda gutaha ko reka tujane kwa muganga. Mm. Ngo baramujyana kwa muganga ubwa mbere ngo barabura indwara. Bamushikanye muhira baca ngo baterefona Karine ngo bamubwira ngo umukozi wanyu ngo yase gukora, bavuga ngo aragwaye ngo twamujanye kwa muganga ngo twabuze indwara. Karine nawe yaciye abishura ngo ahubwo nimuhamagara igipolisi ngo kimukubite, ngo kuko ngo abo bagore bo mu Burundi ngo basigaye baza ngo bafite ubweruzi ngo ntibashaka gukora ngo ni ukuza umuntu arabashima inkoni. Burya Mhm. yagize uku azabona igipolisi kirashitse mu rupangu. Mhm. Burya basanze ahantu arambaraye, basanze ahantu arambaraye ngo baramufata ukuboko baramuhagurutsa. Bamuhagurukije ngo bashakira inabo ati rero musubize kwa muganga kuko urabona umukozi aragwaye. Ntibigeze bamujana bamusubiza kwa muganga, arababwira ati bazi n'umuntu aburiza itike ntahe. Baranka ngo burya rero ryari no inabuja rero yagiye kugura ngo igikarato ngo azana igikarato kirekire, waca aramuhamagara ngo Anita ngo wabonye ikintu uzotahamwe mu Burundi ngo ngico. Burya no kuvuga yuko rero ejo Odiyo rero yatumye rero ngira n'ubwoba cane n'umuryango wagize ubwoba. Ejo ngo yamugaburiye ibintu, ivyo bintu ngo umutima ngo wakoroka yumva, arasezera arabwira umugabo we ati nukuri uranderera abana jewe ubwanje ndumva ko bushize ndapfuye, ati tuzohurira Siyoni. Rero kuva ejo kugeza uyu munsi kugeza isaha muhira ntibarumva avuga. Ni telefone baramwimye telefone yakira ku telefone ya inabuja kuwa mbere no kuwa gatatu. bari bwanje ubugingo buraheze baramuhaye ibintu ndabiriye bayi ndapfuye nta kundi bayi muranderera bayi ndapfuye umutima uri korokera munanumva bayi ndagasaga bari nibigomba tuzohurira Siyoni bayi papa bonde bari bwanje ubugingo buraheze baramuhaye ibintu ndabiriye bayi ndapfuye nta kundi bayi muranderera bayi ndapfuye umutima uri korokera munanumva bayi ndagasaga bari nibigomba tuzohurira Siyoni bayi Bashimiye yarariye wodi unatuvuga ejo kugera no munsi mu bundi bupi ngo wose vanga gukora Okay. Iyo niyo numva isa nk'ivuga neza ibi bintu, ariko hariho iyindi audio yaranungikiye umugabo w'ubwa mbere. papa nawe bagiye kugutera inkuru papa Iyi ni ubwa mbere ariko. bari ku munsi wa mbere n'amategeko wa kabiri bose byarase ko nkora pe biranka neza biranka pe biranka burya byanse nibo batelefone Karine babwiye baje ngo yanse gukora yanje nta n'urugovu na rumwe mfise ngo kamurari igipolisi kimukubite ngo kimukubite yo ndenga ayo ndiko masa bikamenya nayo gutwenga koko davyize nginjoyera je kunyitwenga bashi ngenda mbona igipolisi kiransanze mu rupangu mutakukwiri ko ndashaka gukora ndagwaye ndagwaye ndambaraye hasi
umva Karine ko yabwiye mabuje ngo amagara igipolisi kibukubite abo bagore bari n'amanyama bashika muri Saudi aho baca bashaka gutaha bataco bakoze baramwe batanze ko amahera yanyu bamugara igipolisi kugira abapolisi yaradunga uyu mungu wa mabuje fata ukuboko naho polisi naho fata ukubundi bashe hagarara kujya mpakazi yamujije ko kuwanje nyene agira ko kubita ku rusakana abana n'urusoko cyarere kurira hasi cyarigiye niyo bakinkute cyarigiye no mubona mu kubita ngo ugende yarawe ko tanga ubufisi cyarigiye ubu byageze ku mugoroba nyene mana batondo mana ndiko ndaboroga ndira ndi mukumba nyene bashe bajanye iyo ndarabatera yo cumanuka mujya ageze nka saa moya z'ijoro baca barampamagara ngo wanitse ngo cyane nje nikwiga ndanje no nje nshitse wase nje ngira gute aranyugurira portail no gutaha mu Burundi ndavuga yo mana yanje ndakobona nahe mu Burundi gute ni mu mitakoshi yanje base no passport oya ahora futuro uranyumva yego ngo mu byumvikana urumva yuko yagwaye hanyuma agatabaza Karine bikagenda uko ariko mugabo wowe nawe nk'umuntu uri ngaho uri kurampaye amakuru ntiwumva ko ari ahantu hatoya umenga aribwira n'umugabo wiwe umenga areka mubabibwira umugabo nk'umuntu ayayata reka nuko nyine nikavuga nikavuga kwe muri make nturaheza kumbwira mugabo burya ngaho bisaba ko mukamirika ntubona umeze nk'uku ukabona arakugururiye polisi yahaje ikakubona ntabyo ushutera usohoka kandi wiruka ivyo vy'ibege n'iki baraheza bakabikuza n'uwundi muntu ari ngaho avyumve iyo umaze kubona ko ahantu uri batagomba kujana kwa muganga kandi eh, batagomba kuguhutika ngo utahe ikiba gisigaye ni uko utoroka canke kandi utorotse wagera mu gipolisi polisi ifise iyo case yawe uvuga ati je polisi yaraje iragira muhira basanga ndagwaye barase kunjana kwa muganga ndatorotse rero ushobora kujana kwa muganga eh, waba urumva ikindi kintu namavuga muri iyi minsi ndabibwira abantu cane ikigwanisho bafise ni kuvuza induru mu gihe bakumye nka telefone ukabona nawe bikagusaba kuma induru nimba ugifise inguvu induru cane ababanyi baratabaza canke polisi ikaza canke bo nyene bagahamagara polisi kubera ubwoba ushobora kugira mu cyumba aho ndagura isafuriya ashobora ukabigirira hanze bivana muri make ni kuba umusazi aho hantu habaye ufise ubwoba wicisha bugufi wapi udahuye n'abantu beza ucupfa nuko rero naguciriyemo naguciriyemo utaraheza warugeze he narembuza ati ku buryo bw'uko wumva iyo yindi wote yaciye arungikira ejo umugabo rero twagumye dufite ubwoba ati ko yamuhaye ivyo bintu akaca kumera nk'uko ntituzi ko yapfuye ntituzi ko akiriho nabuze terekana kurungikira inomero ya nyinabuja kuko urumva wewe nta telefone afise akoresha telefone ya nyinabuja utelefone ya nyinabuja umusabe wumva ko yomuguha twumve yuko yoba akiriho nawe nyene kandi umuha impanuro umubwire ati ubonye bakugururiye ahubwo nyabona uca wiruka cyangwa nabo batokugururira ko umuwandara ugenda uratembagarira mw'ibarabara kuko urabona biravanangira n'ukuntu harya umuntu wese iyo yakuze afyina aca niyo agezeho saa ku mafyina aca yibaza yuko aba ari nyina kuko nk'aho yari yamwugururiye ati sohoka ugende yaca asohoka akita mw'ibarabara
umuntu yihenda none rimwe urumva yamuhanye. umuntu yihenda rimwe rero umuntu yihenda rimwe yarihenze kandi kwihenda kwiwe ntawe uzi ngorane urumva nta n'itelefone afite kuko harya ngo ubwenge burarahugwa ikintu uragikora urindishijwe n'abandi. Urumva nk'ubu ata telefone yiwe afise, umuntu yomubwiye ati mera nk'uko ucuku wirukuku ntaco uzoba, ariko urumva aricafise ubwoba nyene kuko urumva nta bantu bayaga. byumvikana ukuri ntibyumvikana. Ntibyumvikana kabisa. Muragira yitwa nde mbega nyibuza amazina. Yitwa Anita. Irindi nkundwa Manirankunda Anita. Alo. kuma ku murongo ndiko nandika message ndiko ndabandikira. Yego. Imana irambona nde Manirankunda Anita. wowe uri hehe Sa wowe uri he jewe ndi Saudi. nimero wampaye ntiriko irarengana sinzi ngira ntibari ku murongo. Alo. Nimero wampaye yabo ntiriko irarengana ngira ntibari ku murongo. Ndibaza. Mm. Okay. Alo. Ntabwo ari ku murongo ariko noneho ndanditse message gaturabe ndamuhaye message zibiri naza ku murongo araza kuzisoma. Yego. لقينا خبرا سيئا يفيد بأنك تخطط لقتل موظفك، وقد أمرتك الشرطة بأخذه إلى الطبيب، لكنك لم تفعل. الآن لديك خطة في المكتب لقتل شخص ما، وهذا سيكلفك الكثير، لأنك ستضطر لدفع مبالغ طائلة لأننا رفعنا شكوى في المحكمة. Nuko utavyumva ivyo nanditse ariko hari ivyo ndabandikiye Yego. wewe ntavyo washoboye kumva kubera ko biriko bivugira kuri telefone nyene uriko uravugirako. So rero ku bwabo none ubona vyogenda gute? Urumva hari ibintu by'ingenzi vyo gutabaza ni kubanza ukitura ofisi yamurungitse Ni ukitura ukuvuga yuko ofisi yamurungitse barayitabagije, ndirya niko amawodi yose ntayakurungikiye. Ni ukuvuga icyo bamubwiye ati ngo baravuganye na ofisi ngo yino, urumva baravuganye na Karine, urumva byose byugaraniye kuri Karine. Urumva Karine ahubwo yarasubiriye misiyo niya Dina yaje nyene kudandaza, yaje kudandaza kugira ngo batwice yirokere inyungu. Baragiye ku kigo barabibabwira akavuga ko twatelefone ngo umuvugizi ari hariya mu Karine, ni ukuvuga byugaranye kuri Karine. none Karine ubu mumurondeye muri uwo mwanya nta kintu abishura. Mugiye Karine baje Karine kuva cagenda ntabajije kuva cagenda kukiruka ntabariza wa mwene wacu wundi umwe Christine baje kuva kirya gihe jewe Karine naho no muronderana niki naho sinzi naho telefona niki Karine ntiyitaba, mugabo kimwe gusa je namambo niyo mabuja wanje mu telefone aritaba. Ariko umuntu twebwe abashagara abarundi kazi nkawe turi nk'ime cyakuye telefone ntiyirirwa aranaraba. Mugabo inomero z'abamabuja zoza aratitaba kukarangira aranazizi. Ntiyitaba kweri. Mbo
ni ukuvuga yuko nubwo tukirindiriye ko wagira icyo atubwiye, birasaba ko n'umuryango we wo mu Burundi ugenda kuri ofisi ukagumaho, ukahava iki kibazo gikemutse, kuko hariho ingorane mwe mugira. wowe uragiye kuri ofisi baraguhendahenza uciye utaha, kubera ko utohaguma ukavuga ati jewe rero naje, ofisi yawe hariya urayifise, uwo muntu uvuga wa hariya mutelefone, atelefone hariya uwo muntu ndahava ndamwumvise ijwi. Ivyo bintu ababikoze bose bagiye batashe bishuwe, none ko bagenda bagafyina. ingorane mukisha ni ingorane burya abantu b'uno munsi twarabaye inyamaswa. Burya naho wumva kuri ayo ma ofisi ni ukuri ni ubucuruza barose bicururiza nyene bakirondera inoti, ugiyeyo bagufata nk'umucafu, none gasha kutamukandamiza ufate ku ngufu ivyo akubwiye aravuga hama kuvuga ati ngira yamfi, none hari igihe anakora no mu mashini, urabona hamwe byo gukoresha mu mashini akanaguhenda ngo umva handi ko ndiko nabirungika, none ubwiza utazi nta niyo bisa niyo biva, ntukivuga ngo ariko arabirungika nyene. None ko birungikana ibyo byakujanye, wowe wagiye kuvugana n'umuntu wawe kandi yabirungika atabirungika namutelefone muvugane. Ibyo kubirungika nimba bicisha mu kirere, nimba bicisha mu telefone, wowe ntibikuraba. Basa nanjye nzobwira ibyo umugabo wiwe, mbere hari igihe nca ndamurondera umugabo we ndabe ko yoba akiri ku murongo ndabimubwire kweri, kuko no Oh, kuwa kane igihe hari amatora ngo niyo bagiye ngo acaba nyene ngo bamwishyura ngo karine ngo yacatse ngo babwira ngo kuwa gatandatu ngo muramudoza kumutegera ku kibuga c'indege ngo bazoza, ngo kuwa gatandatu ngo azoza. Ubu rero bari bashinya amenyo ngo uno munsi ngo arataha muhira. urumva rero bari bateguye ngira kumuha uburozi kugira atahari ikiziga. Eh, ubu rero niho bureba bacavuga none umuntu mw'ijoro asigaye ko bamuhaye uburozi baguze n'igisasi cyahamwo, none nk'ubu tuririwe tutarose n'iki tuze gutegera umuntu tutazi yapfuye bamurungitse byagenze gute, ingorane n'ukuri. Bo rero je nka ntaco nokora kirenga ico, mpereza nabonye urafise mbe pasiporo yiwe. Na pasiporo yiwe ntayo mfise, kimwe tutari nakurungikiye nimero za pasiporo yiwe. Nomero mbe wavuze ko barondeye ambasade. Ambasade mbere ibintu yambwiye mbere sinanabivuga n'agahomerabura, burya nasanze umenga mbere hamwe hamwe n'urucuruzwa burya nivyo tutazi. Ivyo bintu Rero yakubwiye ambasade twavuganye ivyo kweri, bintu yakubwiye bivuge. rero ambasade rero ambasade twavuganye namutelefone arambwira urinde, ndamubwira ati jewe ndamubwira izina ngo uwo urondeye ninde, tije narondeye uwo kuri ambasade, we ngo jewe ngo ndikoseye wiwe ndamubwira none kubera iki urinze kumba tondondeye, ngo yego ngo jewe ngo hariho ngo ukuntu ngo mugisha ngo yabagize ibicuruzo, ngo yabahaye ngo yabasize mu magurupe yiwe ngo azarabashyira kuri ma YouTube ngo abadandaza, ngo ni ukuvuga rero ngo ataka nomero zanje ngo azishyira kuri YouTube, ngo rero ngo uzamva ngo umukobwa uwo ari we wese ngo cyangwa umugore ngo uzamva telefone ngo ambwira ngo uri mugisha, ngo umuntu wese atelefona ngo nkamubaza ngo telefone no bakariya mugisha, ngo ndushinda mubwira ngo genda kwa mugisha nyene ngo bitabarize. Ndicisha bugufi nyene kuko nyene utegereza guca ndaca bugufi ndamubwira ware ngo rindira inyuma y'iminota 20 ngo dufite kuvugana. Egome mu nyuma nongera namutelefona nk'ikiringo nk'inshuro nka 20 ankupira ndaheba. Ngo mwebwe bagize ibicuruza ngo kwirondera amahera gusa ngo mumuha amafoto ngo bashira kuri YouTube ngo yirokera amafaranga gusa, watani cari karabafasha none ubu none ese wagacambwira ngo kamubaza kurondera nde wahajya kurondera kuvuga ngo uri mugisha kungika kwa mugisha nyene. okay, none ko wewe ko yasanze utarondera mugisha urondera ambasade, kandi nkaba ntari bwakora ikintu na kimwe kuri dosiye yanyu kubera ko atagufashije. Yafashije iki nyene, nanje rero nibyo
neje nzosubira namurondera none ko nakukambaje nk'uko uri ambasade ntarondeye mugisha nk'uko wabibwiye none kugeza ubu wafashije iki niba azovyumva nimba yumviriza ikiganiro kuko ubu ni ubutumwa bukomeye cyane kuri leta y'u Burundi imenye yuko atabantu baserukira abarundi barungitseyo. iyo mbere navuze ati iyo ndonka inomero z'umukuru w'igihugu nomutabaza abaza amubaza by'ukuri ko yemeye kuduhebera ino kuko naho twarungitswe ino gukorera ubuzima ino hariho inyungu turiko turatanga mu gihugu cacu kuko kugira ngo tuje muri ofisi bisabwa amafaranga none ayo mafaranga tubavuga ngo aja mu kigega ca leta aja muhera kugira ngo usafire utafise umuriyoni n'inusu ntiwigera utumbera ku kigo ukabaragu naho uburamwo cumi rimwe hose ntugira ante ntiwinjira ugaca utanga ibihumbi 350 vyo kuja ku bipimo ugaca utanga ibihumbi 80 ngo vy'imyambaro ugaca utanga ibihumbi 35 ngo ni vya karate jone jeho nta niyo bampaye babaye kuyakwitiseke nta niyo bampaye wumva twagira ngo dutabaze bakaca batubwira ibindi bintu none wowe ko dutabariza izo nyungu ayo mafaranga nta n'umuntu je mvuga ibiganiro byawe ndabikurikirana je nta muntu n'umwe ndumva avuga ngo mugisha namuhaye n'ikintu washaka wohera kuri wowe nyene no kuva utarambwira bino bintu none ibi vya ambasaderi kugira ngo ivyo vyari vyo nigeze ndakubwira erega nuyabasaba gute kandi atanayo munsumvya naje ntayo mfise mugabo ntituyanganye namwe n'ukuri urumva kandi uri kuragira neza ntibashurenza ko ivyo biyumvira n'ivyo iwabo nyine ukora neza ukayitanga imbere kandi iyo uriko urakora neza nayo imana bigirirwa burya ijambo ryo kuvuga ngo urakoze ikintu wangiriye burya imana nayo mw'ijuru hagira ibizivuye bakuri itangaza n'ukuri namutelefone kuva saa yine nk'ubu abayati yavuga ati basi reka mbwire mabuja wiwe numvirize ko yoba agihera ngura telefone nyuma y'iminota 20 iminota 20 nda telefone rya mbere nkubwira ko ijya apere n'ukuri 20 zose yasize mbo rero wihangane ndeka hagiye imana yofasha ugasanga aracari muzima ego ubu turindiriye icyo imana izokora kwera kuri kano saba gusa wofasha n'ukuri ugatabaza nk'uko na mwene wacu ubundi wamutabarije kandi n'abandi bose uhora ubatabaza kandi tukabyumva bagashima ni ukuri tukaraba ko yosohoka muri iyo nzu y'uwo mabuja wiyiwe agataha namba azoshika muhira bakamubona namba azopfira mu Burundi mugabo bakamubona ego niko ingorane nyamukuru ni kubera ko ata telefone agira kandi tudashobora kuvugana ariko nk'ubu twavugana gusa twavugana kiba gikemutse so reka rero murakoze reka mbe uvuze ko yahora akoresha nimero za nabuja wiwe ego ni iyo nimero naguhaye ni ya nabuja wiwe wowe nta telefone afise nta telefone afise my god okay reka ngerageze turabe ko vyogenda neza ariko kandi tuzongere kuvugana ejo mugabo reka mbanze nkate hari ikintu cyo twongera kuvugana gatoya ari ikintu ngomba kukubwira inbox mugabo sindakivugira ngaha mu kiganiro kosa ngaho murakoze abashiki bacu
Imana itabarengeye nta kindi kintu cyo kubarengera. Jewe ndagerageza, ariko nimwibaze namwe mwumve nk'ibi bintu umuntu ajejwe kuvugira abarundi, umuntu ajejwe gutabara abarundi muri Arabia Saudite yabwiye umuntu yari amwituye ngo Mugisha ngo arabacuruza. Nimba afise aho ndabacuruza, vyoba ari vyiza. None ko wumva uyu mukozi wa ambasade aho kugira ngo amufashe yamwakirije jewe, ikindi ambasade je turakorana kandi ndabiyamye mu kibuza muramvuga mutagomba kunzuza ndabashira ku karubanda namwe. Ubundi aba barundikazi ni abana b'igihugu, zamara bagwanako ntibaze barapfa bazira ubusa kubera inda mbi zanyu. Nta kindi kintu mwagiye gukora muri Arabiya, mwagiye kurondera amafaranga. Ubu ngomba gufata inimero zo mu bushikiranganji ndazishireko, inimero zo muri inimero zo mu bushikiranganji ndazishireko, inimero zo kwa kose ya minisitiri ndazishireko, n'iza minisitiri ndazishireko, inimero zo kwa ambasaderi ndazishireko, iza ambasaderi bwiwe ndazishireko, n'iza konseye ndazishireko, n'iza perezida ndazishireko. Kuko jewe icyo nkora ni gutabariza abari mu ngorane. Rero no gutanga inimero z'aba bantu zose nabyo ni vyiza, kandi ngiye kubikora. Reka tugerageze tubone uko batabarwa, nimba kiriho ndabijeje ko nzobikurikirana mpaka.